Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye, ni mama Kapi kandi yongeye kugaruka amakuru yanyu. Nizere ko mukomeye mumeze neza. Hanyuma wagwaye abamagara yakitse mwihangane, Imana irababona sibyo none kandi turabasabira ngo Imana ibakize. Hanyuma rero reka mfate kano kanya ntaraduga ku ijambo nshimire abantu mwese, umva mwese mwankoreye subscribe, musharinga ama video yanje buri munsi. Umva ndabakunda kandi nzohora ndabakunda iteka ryose. Muri abantu banje sivyo none murakoze muri kumwe na mama Kapi rero. Nguma nidondora, wasanga harimo bashasha sivyo none, kandi turabaha akazi. Ndabakunda, umva ndabakunda kandi nzohora ndabakunda. Hanyuma rero mama Kapi no munsi aratuganiriza kuvyerekeranye niki. Uno munsi mama Kapi ndabaganiriza kuvyerekeranye n'amavuta dukoresha buri munsi. Aya mavuta murayazi, amavuta yitwa Vaseline. Mu bisanzwe Vaseline ntiyari kwiye kubura mu mazu yacu. Tuni dutoyi, hariho manini yayo bivanye nayo wifuza uko angana. Umuti rero Vaseline idufasha iki? Vaseline na mavuta meza cyane. Vaseline ku bana mu bisanzwe twakwiriye kuba tubasiga kuva bakivuka gushika bangane nato dushaje. Tuba dukwiye gukoresha Vaseline. Twabuze ya Coco Bara, tukabura ya Shea Bara, Vaseline itubaye hafi nayo irakora kandi warayikoresheje ntuzigera widoga. Muti rero iyi Vaseline idufasha iki? Vaseline ituma umubiri woroha. Babantu usanga bafise, hari abantu usanga bafise umubiri ugumye ukuntu, ariko waramenyereje kwisiga Vaseline. Uhejeje koga ukaca wisiga, ukayigira iyawe, ntuzidoga. Au utawahi kujutia kutumia Vaseline. Nico ndakibemereye. Hanyuma rero ikadufasha iki? Korosha umubiri. Ico ni cambere. Icya kabiri, bwabone abantu usanga bafise amaguru asadagurika ukuntu, hari umuntu usanga afise ibirenge bigakomera, hamwe agiye mu gitanda kuryama yaduze ukuguru gutya mu ishuka ngo ishuka igatabuka hemwe. Ibyo bintu mwe murabizi. Iyo ni dry skin. Umuti nguyu. Hamuja mu ishuka ugasanga yaratabaguritse ukibaza none jewe mfise kwenda mu maguru cyangwa biri gute mu birenge. Ni mugatabura amashuka please, ndabasabe. Vaseline n'umuti nta birenze. Vaseline, Coco Bara cyangwa Shea Bara n'umuti w'ibirenge. Bamwe bafite ibirenge bisatagurika ukamenga baja kurima mu myonga. Hari iwacu abantu barima mu mwonga kubera nkeka kubera amazi ni vyondo niki, ugasanga amaguru yarasadaguritse. Hari abantu rero ukibaza none abantu bararima cyane ariko ntibarima, mugabo ugasanga amaguru yaracitse mu ibisate. Umuti nawo bazaniye Vaseline. Hajye uhejeje koga ku mugoroba mu ijoro ugaca usiga ukamera nk'ukora massage ku kirenge cyawe neza, ugaca ugenda ukiryamira. Mu ndwi imwe ibirenge biba byasubiye kuba nk'ivy'uruhinja. Hari abantu usanga bafise ibirenge mana ukavuga ati ya umva ukamenga n'utw'uruhinja nyene neza kandi bakuze. Abandi naho ugasanga aracyari muti ibirenge byarasata kwibaza ati ibi nibiki, ugasanga ikirenge kiri kuvunguka. Vaseline n'umuti burya iba ari nukuma cyane, nukumagara cyane kurukoba, bituma umubiri uvunguka cyane usatagurika gutyo. Murazi ko na jewe na Tantine Dorcas twababwiye ko aka nigashaka kubura mu isakoshi y'abagore, gasiga no ku munwa, ya minwa isatagurika naho nyene birafasha. Abana twe dufise abana usanga wamwambise nk'icyahe ugasamara, ukamwika diaper ugasamara, ugasanga cyamuturiye cyangwa iyo diaper yamuturiye. Hajya yahiye ucufata Vaseline nyinshi ukamusiga. Hajya yahiye ku kabuno, yahiye hagati y'amaguru ukamusiga neza. Birahera mu masaha ngahe mu munsi umwe. Aho yahe ubwo bushe bw'iyo diaper cyangwa bw'ico cyahi buca buvaho bugakira atacamira. Rero murumva ko Vaseline irafasha mu nzu, ntabwo twari dukwiye kubura Vaseline mu rugo rwacu. Tugire rero umwuga cyangwa tugire
duhamagariwe gusiga abana bacu vaseline kuva bakuze gushika bambe kuva bakiri bato mbe nanje kuva bakiri bato gushika bakuze ni vyiza. Hari umuntu rero usanga ari yagiye mu isoko ngo yongo tuvuye tumota neza agaca hitana umva twerera aba mama umva je ndivuga mvuga niherako ngiye mu isoko ngasanga tuvuda tumote neza ndanura agena kumbe tuba turiko turonona uruhu rwacu amona isura zisa zarabaye ntuzeye karabaye twakoresha amavuta y'ubwoko atandukanye turonona inkoba zacu ariko wabitanguye kuva kare ugasiga umwana ukamugumiza kuri iyo vaseline bash usanga afite kabiri katigera kagira agasembwa. Hanyuma rero sico gusa hari n'abandi bantu usanga amavuta yose bisize usanga umva vyaranse iwacu hari ngo amavuta yitwa za Sefania za Yoranda za uto tuvuga turamota neza nutwakera ariko twaramota neza. Abo bantu rero ugasanga twisize umubiri agaca yama ibihere ugasanga ibihere byamuzuyeko. Rero iyo wisize amavuta ukabona yaguteye ibihere yakugira ingaruka ku mubiri ucuyavamwo vaseline n'amavuta yemewe yanditse ko nuko abaganga bayapimye aba yarapimwe n'abaganga ko atagira ingaruka nimwe ku mubiri wa muntu we ufise uruhu rutakira amavuta yariyo yose vaseline na yambere aya tested biranditseko vaseline. Hanyuma rero se gusa umva ufise ama allergie vaseline uze kuyitora ntuzidoga ntuzigera hautajutia kama umetumia vaseline kwa sababu intuze yawe umubiri wawe uri reacted ku mavuta atandukanye. Hanyuma iyo wahiye kandi iyo wagize ubushe igisebe cyarico cyose usize ko vaseline ugasiga kujya nyene ushaka ukore ikikora nka kujya kwa pomade ugasiga ko neza ku bushe bwawe mu misi ngahe igisebe cy'ubushe kiba giheze kiba cumye. Murumva ko ifise akamaro cyane gose. Rero nababwiye n'ibintu bishika bingahe irakiza abantu bahiye kubera abana bahiye kubera ivyahi cyangwa se amadayipa twabambitse, arakiza bya bigatu amaguru yasadaguritse, atuma umubiri woroha guhera ku maso gushika ku maguru muravyumva neza. Hanyuma atuma babantu batisiga amavuta yariyo yose uyisize nta ngaruka afise kuko ari protected cyangwa se ari guarantee n'abaganga barayapimye ko abantu bafise ba reactinga kubera amavuta atandukanye bisize. Wisize vaseline aragufasha, mwabyumvise murumva ko afise akamaro. Hanyuma tugire nabahamagare umva naje nibwiye abana bacu tuze turabasiga vaseline kutaronka za shibara za coconut ari ayo tutaronse vaseline ibihari jewe ngo ndabazenera uburyo bwose bushoboka. Hanyuma twigirire tubiri tweza sivyo none yari mama Kapini ndabakunda cyane. Ubwo rero uwaronse no nkuru yibijanye na vaseline ntuyigumizeko usangiza aba mama nkanje nawe kugira ngo bahore bafise vaseline mu